Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana kuko ari umugira neza. Iratwitwararika. Hari gihe tuba turiko turasenga tugasanga nta n'ibimenyetso by'uko yatwumvise tubona. Rimwe na rimwe ibibazo bikiyongeranya, ariko no muri ivyo bihe Imana iba yatwumvise. Haleluya. Kigaragaza ko yatwumvise nuko naho vyoteba, naho vyoshika Frank akarara mw'ishamba, akarara inyuma y'ishuri, mugabo diplome agashobora kuyitahana. Haleluya. Nawewe kuvyo uri kurasengera, naho womengo vyaratevye, wumve yuko Imana n'umwizigirwa. Uno munsi rero ni umunsi tugomba gusozera icigwa twari tumaze ko igihe. Tumaze kwiga ibice bitatu vya mbere. Uno munsi ni igice kigira kane, ari naco ca nyuma. Ni cigwa kiriko kiratubwira ngo gutahura no gukira ibikomere vy'umutima. Ibice bitatu vya mbere abo bitakunze ko tubana murashobora kubikurikirana kuri YouTube, baramaze kubishirako. Ariko mu ncamake mu buryo bwihuse twarabonye yuko ibikomere vy'umutima ari ibibazo canke ububabare bw'umutima. Mu ncamake ni ihungabana ry'ibigumbagumba vy'umwana w'umuntu. Ivyo biraterwa n'ibihe umuntu acamwo, bigaterwa n'ibintu agenda arabamwo, bigaterwa n'abantu, amajambo bamubwira canke ibintu bitandukanye abantu bashobora kumukorera. Ariko kandi twarabonye yuko ari indwara abantu dushobora kugendana tutabizi ko tugwaye. Akenshi ugasanga hariho ivyo biriko biratubuza mu buzima n'umubano wacu n'abandi, tugasanga uriko urahungabana tutamenye ico biriko biravako. Ariko ugasanga n'ububabare bw'umutima twabayemwo kuva muri kahise buriko burakora ivyo. Ariko kandi twarabonye ibimenyetso bishobora kudufasha gutahura inyifato tugira canke ubuzima tubamwo, kuko umuntu arashobora gukomereka ntabimenye. Ububabare bw'umutima buratandukanye n'ububabare bw'inyuma ku mubiri. Ibimenyetso bitandukanye twarashoboye kubibona. Nizera yuko umuma wese yagiye arisuzuma, agasuzuma ukungene abayeho. Birashikuka ufise ibikomere wowe nyene usanzwe wiziko. Ariko amajambo twagiye turumva twisunze ijambo ry'Imana, twarabonye yuko Imana ariwe mutabazi, ariwe mukiza canke umuganga w'imitima ijanjaguritse canke imitima ibabaye. Muri ibi rero nico kimwe n'indwara zisanzwe. Kugira ngo umuntu ashobore gukira, ubwa mbere arakeneye kubanza kumenya ko agwaye. Utazi ko ugwaye canke ngo wemere ko ugwaye, no kwivuza ntibishoboka. Urashobora kumva ibimenyetso mu mubiri bikwereka yuko utameze nk'uko wategerezwa kuba umeze, bikwereka yuko urwaye mugabo ntumenye ivyo ari vyo. Umaze kumva ivyo bimenyetso, haba hasigaye ko utari intambwe ukegera abaganga. Umuganga umwiganiye ukungene umerewe arashobora kuguhereza imiti yisunze ibimenyetso wamubwiye, canke akakwandikira ibipimo kugira ngo ashobore kuronka amakuru yuzuye y'ububabare bwawe. Ibipimo rero bica bigaragaza ibibazo ufise, bikamufasha no kuronka imiti akwandikira. Ariko niyo miti uhejeje kuyihabwa ntihaba haragera kukira. Ikiza kugufasha canke icizere cyo kuza gukira nuko utangura gufata iyo miti. Murazi yuko hari abantu babagobera mu kuja kwivuza, bageze muhira imiti bakayibika munsi y'igitanda. Uwo muntu gupfa birashoboka kandi imiti yayironse. Nibi rero vy'ibikomere vy'umutima, icambere ni kubanza kumenya ko wakomeretse, hanyuma ukavyemera. Umaze kuvyemera, haba hasigaye ko utera intambuko zikuganisha canke zikujana kugukira. Uno munsi igice ca nyuma tugomba kurangiriza ko, naho twagiye turabibona mu ncamake mu ntambuko zitandukanye twaciyeko. Uno munsi turagomba kubona inzira zidushikana kugukira ibikomere. Ariko nagomba kukubwira yuko ibikomere vy'umutima ntabwo ari inzara.
inzara ushonje ufunguye ubwo nyene nyinshi bibonetse inzara irahera. Ariko bino bikomera vy'umutima canke ino ndwara y'umutima ntwave witega yuko ari buto ufyonda ibibazo bikaba biheze. Urakenera umuti ushobora kugutwara imisi. N'urugendo. Ariko ntaco bitwaye naho ubwo bari urugendo rw'imetero 100 utambutse imetero imwe habasiga 99. Mu ncamake uburi kurashika iyuja. Rero ibino bibazo vy'umutima naho tugomba kuraba mu ncamake ivyo shobora kudufasha twongereza kuvyo twabonye muri imisi 3 twatanguriyeko. Wumve yuko nta muti uri magique canke umuti no kubwira yuko ucukira ubwo nyene uzoronka. N'urugendo buke buke ugenda uratambuka buke buke mugabo wabishize mwishaka wabishizemo gushaka ugateba ugashika ukugukira. Ariko kandi izi ntambuko turaza kuraba intambuko rusangi kuko intambuko nyezina ni nka kurya kw'imiti. Ugwaye malaria ntibashobora kumuvura nk'ugwaye estoma. Imiti irashobora gutandukana bivanye n'indwara. Nibi bikomere intambuko canke umuti uvana canke umuti uza kugufasha biza kuvana n'ikibazo ufise. Ariko mu buryo rusangi reka turabe bimwe mu bishobora kudufasha kugira ngo wisanze ufise ibimenyetso canke ibikomere ubuyiziko ushobore kumenya intambuko ugira kugira ngo ushobore gushika kugukira. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca 4 ku murongo wa 18. Luka igice ca 4 ku murongo wa 18 haratubwira ngo Mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka no kubohora abanywagutse imitima. Usomye muri Bibiliya y'igifaransa canke y'icongereza aha hatubwira ngo kubohora abanywagutse imitima, hatubwira ngo ni gukiza canke kuvura abafise imitima ibabaye. Imana idufashe cyane. Ano majambo Yesu yasubiyemo mugabo yari yabanje kuvugishwa Yesaya ariko aravuga ivy'ukuza kwa Mesiya. Mu ncamake mu vyazanye Kristo sukudukiza ivyaha gusa. Mu vyazanye Kristo sukuduha ubugingo budashira vyonyene. Ariko no mu vyamuzanye harimwo gukiza imitima yacu ibabaye. Harimwo kuduhereza amahoro. Nyibuka umurongo twasomye watubwira ngo igihe Yesu yari karasezera abigishwa biwe yababwiye ngo ndabahaye amahoro yanje ndayabasigaranye. Turi muri nosi turakenera kubaho tunezerewe. Hari igihe womengo ubuzima rukristo turimwo twobaho tubabaye, twobaho dutuntuye, turindiriye kuzotabagwa kw'ibihe bizoza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira yuko twahawe ubuzima busagutse, ni kuvuga ubuzima bwuzuye, ubuzima bunengesereye. Si umunezero tuzoshikira turi mu ijuru gusa, ariko no muri buno buzima turimwo turakeneye kubaho tunezererewe kubaho. Haruhande ibibazo byose twocamo sindiko ndababwira ko bica bihagarara, ariko naho twaba tubirimwo turashobora kubaho mu mahoro. Turafise akarorero ko batwitangiye, turabona ba Paulo bari mu gasho baboshwe bazira ubusa, ariko barashoboye kuronka impamvu yo kuririmba. Hagati mu ntambara birashoboka ko turonka amahoro. Ibikomeretsa bigihari bijya bitubabaza bikiriho birashoboka ko tubaho tunezerewe. Ariko rero icyambere gishobora kudushikana kugukira nkuko nari nabivuze nukwemera ko wababaye. Birashika mu buzima bwacu bwa misi yose tukihagararako.
abantu tukabereka aya menyo, tukerekana ko umengo turiko turatwenga, ariko ku vy'ukuri muri twebwe tubabaye. Wari guhura na Frank yambaye uniform, atakubwiye amakuru yiwe, yari kubasa n'abandi banyeshuri bose. Ariko hageze ko bataha abandi, wewe yaba yibutse yuko asubiye kurara muri rya shamba. Ibi by'ubuzima bwacu bwo kubaho canke ibi vy'ihungabana ry'imitima tugomba kubisohokamwo. Turabwirizwa kubanza kwemera ko tubabaye. Kuko nutavyemera n'imbere y'Imana ntuza kuronka ingene usenga. Ariko urakeneye kubwira Imana uti Imana ku vy'ukuri narababaye, ndababaye, ariko ndashaka unsubiza umunezero. Ni intambuko ya mbere ishobora kugufasha gukira. Kwihagarara ko ni vyiza, mugabo se igihe cyose bidufasha. N'abarundi barayamaze ngo uja gukira indwara arayirata. Ntuhishe kubabaye. Sindiko ndagomba kukubwira yuko uwo muhura wese ugenda uramubwira ibibazo vyawe, ariko biragusaba ku ntambuko igira kabiri, umaze kwemera kubabaye, biragusaba kurondera umuntu w'umwizigirwa ukamubwira ibibazo vyawe. Ashobora kuba ari uwo mwubakanye, ashobora kuba ari umuvyeyi, ashobora kuba ari umukozi w'Imana, ashobora kuba ari umugenzi cyangwa umuhinga mu vy'inyifato bajya twita aba psychologue. Biragusaba ko uronka umuntu ubwira ibibazo ugendana, kuko ni wabigumana muri wewe bizokwica. Kubihora, kubihisha, ata muntu n'umwe ashobora kumenya ikibazo cyawe, ushobora guhagurukana inyishu zitarizo. Ariko birasaba ko uba ufise umuntu wo kwizigira ukamubwira ibibazo uri kuracamo. Kumubwira ibibazo vyawe arashobora kugufasha mu masengesho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twikoranire imitwaro. Umutwaro wawe nzowikorera ariko ndawuzi. Ico utambwiye sinshobora kukimenya. Kumubwira ivyo uri kuracamwo arashobora kugufasha mu mpanuro. Kuko urashobora gusanga uri kurarushwa n'ibintu vyoroshe, umuntu agufashije mu mpanuro akakubwira ati runo rudanazwa ruriko ruragutuntuza kugira ngo rushobore kugenda neza, kora gutya, kora gutya, kora gutya, kora gutya. Mugo ubwo bufasha uzoburonka ari uko wemeye ko wababaye, wemeye kuri kurananirwa, ukagira umwizigirwa ubibwira agashobora kugufasha. Hari n'igihe ushobora gusanga ari ikibazo ashobora kugufasha gutunganya, haba ivy'amafaranga canke ibindi. Ntibisigura ko tugenda turabwira abantu ivyacu. Nivyo birashika tugahemukirwa n'abantu twita bizigirwa, iyo tubabwiye ibintu vyacu ugasanga bariko bagenda babikwiragiza ahandi hatandukanye. Ariko ntibica bisigura ko abantu bose bameze gutyo. Saba Imana iguhishurire uwo wo kwizigira, ari umukozi w'Imana, ari umugenzi cyangwa uwo mwubakanye cyangwa umuvyeyi, arashobora kugufasha. Iyo ni intambuko igira kabiri yo gufasha kugushika kugukira kwawe kw'ibikomere vy'umutima. Ikindi kigira gatatu ni ukwirinda kuba mu kibanza cya wenyene. Uri wenyene ushobora kuba uriko wiyumvira ibintu vyiza, ariko kandi uri wenyene ushobora kuba uriko wiyumvira ibintu bitari ivyo. Watuntuye, urafise ibibazo uriko uragendana navyo, vyakunaniye kuguruka ngo ubibwire uwundi muntu, uce wiyugaranira ahantu ha wenyene. Aho ushobora gusohokana amafaranga makeya uja kugura sumu ya panya. Ushobora gusohokana amafaranga canke iciyumviro cyo kurondera ikiziriko cyo kwimanika. Ushobora gusohokana inyifato canke inzira zitarizo. Nico gituma iyo bishitse ukumva uragize shoke y'umutima canke ukagira ibihungabanya umutima wawe, gerageza guhindura ivyumviro. Gerageza guhindura ivyumviro, urondera abo muganira, urondera ibikorwa ukora, urondera ibintu bishobora gutuma wo kwibagira vya bindi.
abataramenya Imana murazi ko bafise ubuhungiro bw'ibibazo. Iyo umuntu remerewe n'ibibazo akenshi baja mu nzoga, baja mu biyayuramutwe, abandi bakaja mu busambanyi. Ariko twebwe nk'abana b'Imana iyo sinzira, kuko n'abakora ivyo onye anyoye urumogi, ikibazo yagomba gukiza ameze nk'ucibagira, mugabo nta nyishu yatoye. Kakaboregwe karateba kamuveko, aza gusanga ahubwo ikibazo cyakuze. Ariko twebwe nk'abana b'Imana siyo nzira tubwirizwa gucamo. Fata ibintu bishobora kugufasha, harimwo gukora sport. Uriko uragira ikarashishi rirashobora kugufasha, uko imitsi iriko iratera neza birashobora kugufasha guhindura ivyumviro. Fata kanya uririmbira Imana. Jaho abandi bari, aho bari ari kuraba umupira, namba ari kuwukina, namba ari kugira iki, mugabo nturondera ahantu wiyugaranira ngo uremerewe n'ibibazo. Kuko kutaba bambe kwigungana ikibazo cyawe ukaraba ahantu wiyugaranira, ku vy'ukuri uza gusanga atanyishu ugiye gutora, uza gusanga ugiye gutora inyishu za kukwica. Singomba gukuraho umwanya wa concentration canke umwanya wo kuburi wenyene wiyumvira ukungene ushobora gutora inyishu y'ikibazo ufise. Ni kibazo cy'amafaranga ufise mu muryango, ni kibazo cy'abana batariko baritwara neza. Ivyo singomba guhakana yuko ushobora kwicara uri mu kibanza cya wenyene, uri kurateranya ivyumviro urondera ukungene usohoka muri ico kibazo urimo, canke ari ikintu ugomba gushikako. Ariko ukaba waremerewe n'ikibazo, ukaba waremerewe n'ihungabana ry'ibigumbagumba, ndagusabe ntugume mu kibanza cya wenyene. Muzorabe abantu bari ku kiriyo, iyo umuntu yabuze wiwe, abantu bakihari ku murango gushika ku mugoroba, gutwenga biba bishoboka. Ariko reka abantu batambuke bamubise asigare wenyene, uwo muntu aca asigara yibuka ivyo arimwo. Ku murango yarari karatwenga, mugabo asigaye wenyene, vya bibazo vyose bica bisubira kugaruka. Nico gituma iyo uremerewe n'ibibazo udakwiye kurondera imfuruka wiyugaraniramwo, ariko kwiye kurondera ahantu ushobora kuba uri kumwe n'abandi bagufasha. Ikigira kane, turi muri ibi bibazo canke wamaze guhumva yuko wahungabanye, ukabonya vy'ukuri yuko ufise ikibazo c'ihungabana ry'umutima, urakwiye gusenga Imana, urakwiye no gusoma ijambo ry'Imana. Kuko uriko urasoma ijambo ry'Imana uramenya uruhara rw'Imana ku buzima bwawe. Naho hoba hariho ibintu vyagutesheje agaciro, urashobora kubona ku vy'ukuri ubuzima bwawe ntibwubakiye ku bintu bigaragara, ubuzima bwawe ntibwubakiye ku bintu abantu bakubwira. Ariko uriko urasoma ijambo ry'Imana urashobora kuronka inyishu y'ibibazo ufise, urashobora kuronka amakuru akwereka ukungene Imana agira atabara abandi, cyangwa ukaronka ubutumwa buje bukwerekeye wisunze ijambo ry'Imana. Igisigaye naco je imbere y'Imana. Kurya dusanzwe dusengera ibindi, bwira Imana ati Imana yanje ndakumbuye umunezero, narababaye ariko sinifuza kuguma muri kano gahinda. Kandi Imana ni umwizigirwa, kuguma mu marira ntaco bizogufasha. Ariko amarira ndazi yuko ari inzira imwe mu bishobora gutuma umuntu asohora umubabaro afise. Iyo umuntu yababaye, kurira si bibi, kibi no kuguma mu marira. Ahubwo nsaba n'abavyeyi, ni kenshi iyo duriko turahana abana, wamukubise urazi ko yababaye, atanguye kurira ukaca usanga uriko uramubuza kurira, ariko yababaye. Ni ikintu atari ciza, ni igihano kigira kabiri uba umuhaye. Umubabaje ku mubiri, mugabo kandi n'ibigumbagumba vyo uriko urabihungabanya. Mureka ko wamuhanye n'ivyo ategerezwa guhanwa namba yakoze ikosa, ariko mureke asohora uwo mubabaro biciye mu marira. Singomba gushigikira abana barira ata mpamvu, mugabo ku vy'ukuri namba wamukubise murekarira. Ugahura n'umuntu afise ikibazo, namba ari umuntu yabuze wiwe canke yahuye n'ikibazo cyahungabanije ku vy'ukuri umutima wiwe, ntuzomubuze kurira.
muhanure buke buke umuremeshe, mugabo yumva ari worira murekarire, kuko kurira bisohora intuntu, bisohora ibibazo. Ariko aya marira niko ndavuga yuko atari ikintu dukwiye kugumamo. Haba hasigaye ko tuje imbere y'Imana tukabwira Imana ati ku vy'ukuri naho ndiko ndarira ndagomba umpindurira ubuzima, amaganya siyo nkwiye kugumamo. Indi ntambuko niyo gusubira kwiyubaka, biturutse ku majambo atitura bakubwiye canke kahise waciyemwo canke ubuzima wagiye urabamwo. Urashobora gusanga waratakaje kwigirira icizere, urashobora gusanga harageze aho wibaza ko atakintu kizima ushobora gushikako. Ariko urakwiye kwicara ugasubira ukamenya yuko agaciro kawe katava mu bigaragara. Twisunze umurongo dusoma muri Zaburi igice 139 ku murongo wa 14. Zaburi igice 139 ku murongo wa 14 haratubwira ngo, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje, ibikorwa vyawe nibitangaza, kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Tahura yuko agaciro kawe kadaturuka ku bigukikuje. Urashobora gusanga wavukanye ubumuga, ariko ubwo bumuga ko wagize ibakwe akaba atari ubumuga bwo mu mutwe, akaba ari ubumuga busanzwe, ari ubw'amaboko, ari ubwo kugigimiza canke iki, ivyo ku vy'ukuri ntibikwiye kukwereka yuko wataco womara, ntibikwiye kukwereka yuko ataco woshikako. Ariko niwaraba ku ruhande rwawe uraza gusanga abantu bafise ubumuga busumba ubwo ufise, mugabo bagerageje kwiyubaka bakiremamwo icizere, ugasanga barafise ikintu kizima bashitseko. Tahura yuko kubaho kwawe bidatkomoka ku mwana w'umuntu. Urafise abagucinyije, urafise amakuru adatomoye bakubwiye, urafise ibisa n'ivyagutituye bikerekana ko ataco wovamwo, urafise ivyakoretse yuko ico wokora cyose ataco woshikako. Ariko no murongo ukwibutsa yuko uri w'agaciro. Haleluya. Urakwiye kumenya yuko ko utarapfa biracashoboka yuko ubona ukugira neza kw'Imana. Mwibuke inkuru ya Dawidi twabonye, igihe abasoda bari kumwe nawe basanze Sikuragi bahaturiye, abantu bose babatwaye nk'inyagano, abasoda bariko bararira gushika naho inguvu zihera. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Dawidi yishimikije Uhoraho asubirana inkomezi, aca arasubirana inguvu, abandanya urugamba, kandi Imana yaramufashije aragarukana ibintu vyose vyanyazwe. Kwicara imbere y'ikibazo uri kurarira bisa nkaho uri umuntu yicaye imbere ya portail, imvura irikiragwa, vyakunaniye no kudodora ngo urabe ko abari indani bakumva, vyakunaniye no gukora ibishoboka byose basota umusimba urugo uraba ahantu wo kugama. Ariko uhagaze imbere y'irembo, imvura irikiragwa ari nyinshi n'amosozi menshi, ati sije mbona imvura irahise, ku vy'ukuri uratota, uranyagirwa. No guhagarara imbere y'ikibazo uko coba kingana kose ukacereka amarira, ahubwo haguhera kiguma gikura. Kuko ugumya mu mwijima, ugumya mu mwiheburo, utakaza concentration, utakaza inguvu zo kwiyumvira ukungene ushobora gusohoka muri ico kibazo. Imana dufashe cyane. Ni indwara bakubwiye ko idakira, none warapfuye. Ko utarapfa, rengera ububabare ufise, rengera uburibwe ufise, urabe ko atakindi kintu ushobora gukora gihwanye n'inguvu nkeya usigaranye. Waragerageje kurondera akazi ahatandukanye vyaranse, ubu wicaye nk'umuntu wiyakiriye, ariko ndagusabe ntiwiyakire. Kutarapfa biracashoboka. Haleluya. Turafise Imana. Ntidukwiye kurira nk'abatazi Imana, ntidukwiye kwicarana ibibazo nk'abantu atavyizigiro dushobora kugira, ariko turafise Imana. Icambo c'abaririmbyi ngo n'inyuma ya zero irashobora kudutabara. Nikihe kintu cyahungabanije umutima wawe? Kibwira uti ndafise Imana, uhagurukana inkomezi nshasha. Haleluya. Ikigira gatandatu, ugomba gukira
hagarika kwicira imanza, hagarika kwikengera. Birashika hakaba hariho ikosa wakoze cyangwa hakaba hariho icyaha wakoze cyatumye n'ubuzima bwawe buhungabana. Turafise Imana y'inyembabazi, uko ibyaha byawe byoba bingana kose uyibwiye ati Imana mbabarira, irashobora kuguharira. Satani arashobora kuguma kuzanira amajwi akwereka ati n'ububi bwawe uribuka ukungene wamenje. Erega abantu bose barabimenye, we uko vyogenda kose nta mbabazi ushobora kuronka. Ariko ayo n'amajwi ya Satani. Mubwira uti ndafise Imana y'inyembabazi, naho ndamafise ubwinshi bw'ivyaha gute, nciye bugufi nkayisabira ikigongwe, irashobora kumbabarira. Birashika mu buzima hakaba hariho ikosa wakoze ryatumye ubuzima bwawe buhungabana. Ushobora kuba uri umwigeme, ubuto bwawe wabutwaye nabi, ugasanga ugiye gutwara inda z'ishushu, uri kuvyara abana hataragera, umuryango waguciye, usigaye wibona nkaho umengo uri gicibwa. Kuvyukuri waramenje, ariko biracashoboka ko ubuzima bwawe buhinduka. Birashika ugasanga hari itunga Imana yacishije mu maboko yawe, ariko ukagitwaramwo nabi, ugasanga warahomvye. Ubu unye nta n'icizigiro ugifise cyo kugira ngo ushobore kuronka ikungene ubaho. Ariko kutarapfa, ikosa wakoze dikwigishe, ariko subirana inkomezi zo gutangura ubuzima bushasha. Kwicira urubanza ntaco bigufasha, ahubwo biguma bikwimbira icobo. Kwikengera ntaco bigufasha, ahubwo bigwiza igifungu muri wewe. Ariko hagurukana inkomezi nshasha, wishimikije uhoraho, uvuga ati biracashoboka ko ngihema. Haleluya. Icyanyuma twaragiciyeko kandi twarakivuze mu buryo bwagutse. Hari ibikomere duhura navyo bivuye ku bantu badukomeretsa, abantu badukorera amakosa. Ishavu bafitiye ni ryinshi, ariko igakurekura. Uwo muntu naho yagukoreye ikosa, yaragukoreye ibintu utoshobora gusigura, yaragukoreye ibintu ubona kumengo kuvyukuri nta mbabazi washobora kumuha. Ariko nagenda kwibutse yuko kutamubabarira niwe uri kurikomesha, ariko iga gutanga imbabazi hama ubuzima butangure. Yesu ashimwe cyane. Niwe atanga imbabazi, umutima uzoba uwubohoye, hanyuma ubuzima bushobore gutangura kuba bwiza. Sinzi ivyo uri kuracamwo, wisuzumye kuva dutangura kino cigwa, ibikomera wisanzemwo ntavyo nzi. Ariko uko vyogenda kose, urakeneye amahoro, urakeneye kubaho, urakeneye umunezero. Nizera yuko wagiye urasuzuma ukungene ubayeho. Ndagomba ko durangiriza kuri rino sengesho. Ivyakubabaje ntavyo nzi, ukungene wavutse ntako nzi. Ushobora kuba wavutse mu muryango batagushaka, ushobora kuba wavutse mu buryo novuga butemewe mu muryango, ugasanga bariko baragutererana, bariko baraguhanahana. Ushobora kuba hari ibyaguciye ko muri kahise bikaguhungabanya, bikakwereka ko atakintu ushobora gushikako. Ushobora kuba ufise akabonge gaturutse ku muntu wabuze, ariko nagenda kubwire ngo uvyereke Imana. Bwira Imana ko wababaye, ariko uyisabe igusubize umunezero. Aha ndagomba kurangiza mbwiye abantu kenshi dusanga iyo twabuze abacu bitugora kwibagira ikinogo badusigiye mu mitima yacu. Rimwe na rimwe tugasanga na ya tariki igeze wa muntu yapfirako twamana ivyibutso. Ugasanga ku mastati turiko turashirako amajambo yerekana umubabaro, babantu turiko turabagarukana twerekana ivyo bari batumariye, ariko tugasanga biriko biradutuntuza. Abandi bagatera intambuko zo gushika aho abantu bahambwe, bagasibura imva zabo, bagashiraho n'amashugwe mashasha. Singomba kubabuza kwibuka abanyu,
ariko namba kumwibuka bigarukana umubabaro muri wewe, ndagusaba uwo muntu ushaka kumwibagire, kuko nta kintu na kimwe biriko biragufasha. Urashobora kwibuka impanuro ziwe, urashobora kwibuka uko ngene yarasanzwe abayeho kugira ngo bigufashe, ariko namba kumwibuka bigarukana umutima w'umubabaro, saba Imana kugira ngo ico cibutso gihagarare. Canke namba uzoba uriko urabona ifoto yiwe, namba uzoba uriko urabona ibisigarira vyiwe, ubirengere, kuko yaragiye, nta uri bushobore kugarukana, ahubwo ubuzima bwawe nibwo uri kurica. Ndagomba ngo usabe Imana igukize ibintu byose byahungabanije umutima wawe. Umuntu wa piano azadufasha. Wa murongo wo muri Luka igice ca 4 ku murongo wa 18 watubwiye ngo nkemu uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima canke abababaye imitima. Turagomba gusenga Imana. Twavuze vyinshi, twaravye n'uburorero butari buke. Suzuma umutima wawe, aho wakomerekeye ni uhazi. Ibiriko birakwereka yuko ataco womara canke ataco wovamwo ni vyinshi. Hari n'igihe turaba ubuzima igihugu kiriko kiracamwo, tugasanga umengo umwiheburo wotwuzura. Uriko uraraba ubuzima bw'umuryango wawe, ku vy'ukuri wumva wuzuye intuntu. Uriko uraraba kahise kawe, ukaraba ivyo wagerageje vyose vyaranse, itara ryose ugerageje kwatsa usanga ryazimye. Uriko uraraba ubumuga wiyiziko canke abantu bakuziko, birashika bukaba bwaragushingiye akarimbi, bukakwereka yuko atakintu ushobora kuvamwo. Ku bakiri bato, wibutse kangahe wahemukiwe n'abo wise abakunzi, birashika ukaba ugeze ku rugero rw'aho uvuga ngo abahungu bose, abakobwa bose n'abahemu, ivyo kwizigira urukundo ndabihagaritse. Uriko uraraba ukungene uwo mubanye mu rugo, mubanye nabi, ubuzima bwahungabanye, hageze aho wicuza icatumye wemera kubana n'uwo muntu. Turagomba gusenga Imana. Ivyo vyose nagenda kwibutse yuko tufise Imana atakinanira. Dufise Imana no mu gihe vyose vyoba vyahagaze, ishobora gutuma bisubira gutambuka. Dufise Imana no mu gihe abantu atamahirwe baba bariko baraduhereza, yoyo itubwira ko idukunda kandi ikatubwira ko imigambi yayo kuri twebwe ari myiza. Ndagomba twese tuve hasi kugira ngo dusenge Imana. Kuba twarakijijwe, kuba twarizeye Kristo, ntiturindire umunezero mu bihe bidashira gusa, ariko ndashaka ngo dusabe Imana itwuzuze umunezero tukiri kuri ino si. Kuko ijambo ryayo riratubwira yuko ishobora kudushumbusha uhereye muri kino gihe no mu gihe cya kazoza. Ndagomba utangure gusenga Imana. Ntuhore, ntuceceke, ariko utangura gusenga Imana. Ubuzima uri kurabamwo ni ubuzi. Birashika tuvuye hano, ntuzi ingene uza kwakirwa muhira. Birashika ushitse hajya urara, ugasanga na mosozi gusa,
wibutse ibihurimwo, wibutse ibyakubaye ko muri kahise. Ariko ndakubwira yuko dufise Imana ishobora gukiza imitima ibabaye, imitima yajanjaguritse, imitima yuzuye umwiheburo, imitima atavyizigira igifise. Iyi Imana irashobora kuyizura ikayisubiza ubuzima. Senga Imana uyereke ikibazo cawe. Senga Imana uyereke ububabare ugendana bw'umutima. Senga Imana ngo iguhindurire ubuzima. Uko wavutse nuko wabayeho ntibigushingira karimbi, ariko saba Imana kugira ngo iguhereze intango nshasha. Abagukubaguye ukiri muto birashika ukaba warafashwe ku nguvu, kumva waratakaje agaciro, ariko saba Imana kugira ngo igusubize umunezero wo kubaho, iguhereze intango nshasha. Birashika abavyeyi bakaba barakwihakanye, birashika uwo mwubakanye akaba ariko arihakana umwana mwavyaranye, ariko akwagiriza ibitari ivyo, ariko turi imbere y'Imana atakinanira. Gereka ico kibazo cawe. Birashika mu rugo rwawe umubano ukaba wahungabanye, wuzuye intuntu, wuzuye ibikomere, usigaye wibaza yuko kwiyahura canke gupfa vyo kubera vyiza gusumba kubaho, ariko mwubakanye naho womengo yarananiranye ko akiri muzima. Birashoboka ko Imana imuhindura, birashoboka ko Imana iguhindurira ubuzima bw'umuryango, umunezero ugasubira kugaruka. Hari inyifato ugendana ku vy'ukuri ubona ko yaturutse ku bikomere wabayemo kuva muri kahise, ariko ugasangira ikirahungabanya umubano wawe n'abandi. Saba Imana kugira ngo iguhindurire. Senga Imana. Dusaba umukozi w'Imana Leopold ashike hano kugira dufashe. Ikibazo ufise ni ukizi. Ku banyeshuri birashika ukaba umaze kuyoberwa inshuro nyinshi, usigaye ubona ko umengo ni kwiga wobihagarika canke nta nico bimaze, ariko ko gihema ndakubwire ko bigishoboka. Birashika nk'umwana uravye ukungene abavyeyi bawe babanye, usigaye wifuza ico guhindurira abavyeyi, ukicuza icatumye uvukira muri uwo muryango, ariko nagira ndakubwire ngo vyereka Imana vyose birashoboka. Agahinda ugendana, intonto ufise muri wewe, birashoboka ko bihinduka. Aho waririye ugasubirana umunezero, ugasubira ugatwenga. Ivyaguhombeje biracashoboka yuko ku mwanya usigaje kubaho hano kw'isi ko wunguka. Ibuka Yobu ubuzima yaciyemwo. Ivyo vyose vyarahungabanye, atakaza abana biwe, itunga ryiwe rirahungabana ryose riragenda, gushika naho n'umubiri we wononekara, ariko yagumye yizigiye Uhoraho. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mu maheruka yiwe Imana yamwuzurije umunezero usumba uwo yarasanganywe imbere. Ndagusabe mu bihuri kuracamwo, Satani ntagutoze inyishu zitarizo, gusanga uri kuriyanduza. Gumana ubwizigirwa bwawe imbere y'Imana. Ari icaha wakoze uyisabe kubabarire, ari ukumenje abantu bariko barakubwira ko wamenje, uyibwire kubabarire, ariko kandi gusubiza inkomezi. Reka dusenge Imana. Kubwanje nari nibwira guhagarara ni vyiza, ngaba amavi yawe yashize hasi kubw'ikibazo cawe bivanye n'umubabaro ufise, ntibiyigora Imana kubona. Urashobora guca bugufi. Amavi yacu, umutima wanje narawumenyereje, ikimbabaje ndapfukama. Pfukama ubwira Imana ikibazo cawe, Imana irakizi.
si igihano kuko amavi yose azopfukama. Amavi yose azopfukama. Gupfukamira umuremyi ikintu ciza cyane. Ubwira Imana, umukozi w'Imana yavuze ibitari bike, yabigize isengesho mu mpanuro yaduhaye. Mugabo hitana kijya nyene. Upfukama kenshi, mugabo uroho dupfukamye nk'ishengero. Vugisha akanwa kawe utagoye mugenzi wawe muri kumwe. Abantu bagendana intuntu nyinshi. Mana yacu, turanezerewe kuri uyu munsi ugira kane wo gusozera urugendo twagize mu minsi 4. Turagushimiye umunsi wa mbere abantu bari hano bakumva ivyo bumvise, kandi turagushimiye n'abatari hano bakaba barabikurikiranye ku mbuga ngurukana bumenyi, kandi n'abataravyumva bogira umwete bobirondera bakavyumva. Si minsi yose twaronse bakwe nk'iryo twaronse muri uru rugendo. Mana, turagushimiye umunsi wa mbere n'inyigisho twumvise. Turagushimiye umunsi wa kabiri waranze ivyigwa ivyo washize mu kanwa k'umukozi wawe. Turagushimiye umunsi ugira gatatu abari baje n'abatari baje ko wavugishije umukozi wawe kugira ngo abantu baronke ubuhungiro, ubukiriro, ugutabagwa no kuvugwa ibibazo n'inguma abantu bagendana, intuntu umuntu atobwira mugenzi we. Turagushimiye umunsi wagize gatatu no kuri uyu munsi dusozereye ugira kane, aho byose tubirengukanye muri iyi ntumbero yo kugusenga. Akira amasengesho y'abapapa turi kumwe, akira amasengesho y'abamama kuvyo bariko baragutura umwe wese kubimwerekeye. Akira ya masengesho y'ugwaruka rugizwe n'abahungu n'abakobwa, mbere turi kumwe n'abana bato, harimo n'abanyeshure turi kumwe. Yamara ivyahungabanije ubugingo bw'abantu bawe na cane cane abizera. Turagushimiye uru rugendo ko rurushikanye ahantu tukubwira ibibazo vyacu, kuko uri nyishu ku bibazo byose. Iwawe nta kibazo gihari, ibibazo bihari ni ivy'iwacu, kandi ni wewe ushobora kubidutabara ukabidukiza. Wavuze ngo ufise ingati wahutse ngo tuzane imitwaro yacu yose uyitwikorerere. Turakuremetse ibyatunaniye, hari ingufu twakoresheje biranga, hari impanuro twahanuranye biranga, hari n'ingingo twifatiye ziranga. Turagusavye ijuru ngo rize ritabare, ijuru ngo rize ritwikorerere. Umwe wese ibyapfukamiye mu izina rya Yesu turahamagaye ijuru ngo rize ritabare. Uyu munsi turasozereye Mana, turakwiragije twese, turumvise ko gukira ibikomere ushobora kuba urugendo Mana y'agakiza kacu, birushobora kurangira vuba canke rukarangira rutevye. Yamara igihambaye turemeye ko turabatsindwa, turemeye ko hari byatunaniye, turabikuremetse wewe ngo dushoboze mu izina rya Yesu. Imiryango ibuza amahoro, kandi mu miryango ariho wari waratanguriye ko hazoba umunezero kuva muri Edeni. Mana, imiryango myinshi irababaye, abapapa barababaye, abamama barababaye, hari abana bababaye, kandi ivyo umwansi abikora abibona kugira ngo imiryango ibure umunezero. Iyo bimeze biki kibano kirabura amahoro. Niyo mpamvu dukomoje umunezero. Ivyo umwansi yatunyaze turabikomoje ngo bive mu ijuru. Wabuze amahoro, tuve ngaho umwe wese yamukomoreye. Ivyo nivyo wavuze. Ntiwavuze ngo ugavye amahera. Kristo wabwiye abigishwa ngo amahoro yanje ndayabahaye, amahoro yanje ndayabagabiye, ngo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mana, turishuje ayo masezerano mu izina rya Yesu, ko wabivuze ufise ububasha bwo kubigabira abo umwansi yabinyaze, ngo twese duhagurukana umunezero.
turagushimiye uyu mugoroba, turagushimiye iki cigwa ko kirangiye kiduhamagarira ko umuntu wese yovuga. Twovuga ntitwovugira wese ari hano, kuko ibibazo byacu byonyene ntitwabidondagurira imbere yawe ngo tubishobore. Wewe rero uzi umuntu kuva ku bworo bw'ibirenge ukarumya ku mushatsi, umuntu wese aho yababaye naho yakomerekeye, duhamagaye ngo uzane ikintu cyo gusomora abantu, bavane hano umunezero, bavane hano ugutabagwa, kuko nico waduhamagariye kuri uno mugoroba. Turagushimiye umukozi wawe wakoresheje, turagushimiye intekera wamutekereye kugira ngo ibe igisubizo giciye mu ijambo. Mana, turagushimiye ibyo byose wakoze. Waje kugira ngo bafise imitima isambaguritse, imitima inywabutse, imitima ibabaye, ngo baronke amahoro kandi bayaronke asagutse. Turagushimiye kumvise ugusenga kwacu. Hari abandi Satani yateye, abateje ibisata by'ingwara, mu izina rya Yesu turavumye. Bijya byose umwansi yahagazeko akeneye nako abantu bakabaho umengo bariheruye, turasabye gutabagwa. Wewe wakijije umusabyi wawe Reveriyano, twaguhamagaye ng'ishengero, none ubu tugupfukamiye ng'ishengero. Nk'umumo wese ikibazo gifatiye ku magara yiwe canke kubagwaje kuba umuryango, ngo ave ngaha asanga hari Imana yahaserutse. Zina ryawe ryubahwe ko wumvise ugusenga kwacu. Ntiduhogora, tuzi ko tubonera kure. Turagushimiye ko wumvise amasengesho yacu, kandi witeguye gukora ibirengeye ibyo tugusabye. Turagukomeye amashi. Kudutabaye, turagushimiye ko wishuye amasengesho yacu kubihwanye no kugomba kwawe, kuko utaremeye abantu amarushwa n'amagorwa, ibyo byazanye na Satani n'abadayimoni. Udusubiza umunezero wacu niwo dukomoje kuri uno mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen.